reka mbabwire hano hariho abasore bari mu myaka 37. hari umuhungu w'iwacu naramubajije wowe ufite imyaka ingahe, arambwira ngo ufite imyaka 37. Nazo no office imigambi yawe, arambwira ngo ntayo, kwera amafaranga nkorera ni makeya. Amen. Nawe nimboregwa aba mu kabara yamaragwana ataha mwijoro, ndamwigisha ngo akizwe biramunanira. Mani tugirire neza. Rero niyongera kindi imyaka 30 azoba kwije 40, niyongera kya 10 azoba kwije imyaka yo kwicuza. Vuga ngo kwicuza. Muze ibyo utakoze ndabo ntabyo ugikoze, ubu no gutegura gupfa. Ufite ingahe? 5. Afite imyaka yo kwicuza, imyaka yatakaje muri 20. Mani tugirire neza. Akiyumvira ingena yanjanjwe, ingena yafinye 55. nta migambi miremire ubugikora. Wokora imigambi miremire? Oya, enda kwereke. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mwabasore munyumva muri 35 murahari ngaha atani cyo muribwira. Imwaka abasore biyo myaka batuvemo kweri. Nitwabirukana? Nitwabirukana? Turabima intebe bagume bahagaze. Tera haleluya. None ko twemeye kubafasha mariage murindiriye iki? Murindiye gucikiza gusa. Husara bwaye. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Enda kwereke nukuvuga umaze gukwiza 40 uzoca ubyara umwana agere ku myaka 20. Wowe ugeze ku myaka 60 ubugeze kunama. Yesu ashimwe. Hari ibyo abagusaba udashobora kumuha, nawe ufite inkomezi ujya gusaba uwo mwana atadashobora kuguha. Kubera nagenda kubwire ngo wewe naho uri kuronora ubuzima bwawe ni wowe uri inkomezi z'abavyeyi bawe. Amen. Ni wewe inkomezi naho uri kurafina. Haleluya. Tera haleluya. Elvis yagiye he? Ari yagiye arahari. Nubona mama wawe ubu yicaye aguma yumva uruntu rukocoro, sivyo? Inkomezi ziwe ni wewe. Aho yicaye ngaha aravuga ati ndafise. Uranyumva? Aravuga ati ndafise, naricunguye. Mani tugirire neza. Harabuhora umva ngo rurakweze mu kuguru, none mwe rutangwe gukwega mu kuguru nta nico murakora. Haleluya. Tera haleluya. Imana itubohore tugere ku nyenyeri zacu, tugere ku iyerekwa ryacu. Tera haleluya. Ni wewe ngomezi z'umuryango wawe. Sinzi ko ibyo bintu byumvise. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Wewe wakagombye gukoresha umwanya hakiri kare. Hageze kukora, hageze ko wirinda. None we kuba muhagaze ku ipoto, umuhungu azogutora urwama ku ipoto ni hajya ntibakubona. Ajya amapoto yawe hajya ntibababona none. Wewe wotora umuntu yama ku ipoto, yama taha saa 4 y'ijoro. Amen. Erega nimwe mwitebeje mu bugaragu. Haleluya. Narimvuze ngo ni mwebwe inkomezi zacu, ni mwebwe inkomezi z'imiryango. Reka mvuge inkomezi z'imiryango. Haleluya. Narimvuze ngo haleluya. Ni mwebwe inkomezi z'imiryango yanyu, ni mwebwe inkomezi z'ishengero.
nitutagira abantu bahagaze ejo bazoba pasiteri, ejo hazoba hageze igihe ntashobora kuvuga. Ega hari igihe ntazoba mvuga, kandi bibaza hasigaye igihe kinini, hasigaye igihe gitoya, ariko Imana izondinda. Haleluya, tera haleluya. Mwemere tubaha amakuru, tubafashe, tubageze kure, tubashigikire, tubahagurutse, tubigishe, kubera ni mwebwe nkomezi z'imiryango. Tera haleluya. Umunsi uhura n'umuhungu yagiye akagura kubera yashoboye kujyaho kugurira ragu cyangwa akakugurira umucopo, abataha rero ndaguye ko kwe ntasorora yarasase. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Numvise umuhungu ngo yahereje umukobwa agenda akaraba akamuharaga imwe, ntuhaze toya tora iyindi, akaba ari Yesu bita. Uyu muntu uko ari ikiro cyose ningura kimwe nisindosanga yazimaze. Haleluya. Nazo kujyana uzogira uraba, uzovuge make make wibikira. Haleluya. None mwebwe barabajyana umuntu mumaranye indwi imwe, ugacumubwira iby'amakuru yo mu nzu y'iwanyu yose. Agenda mubwiye amakuru y'ubuzima bwiwe bwose, kagenda umenya amabanga yawe yose. Umuntu mumaranye ukwezi kumwe, kamwe karaje mwahuriye he? Ngo twahuriye muri bisi. Nihama bica bigenda guhaca mwandira kureheje, acenje amanebe telefone, none yantenda, none abahe ngo sinzi yaba. Muri indwi irahera bahure muri bisi, iyindi ndwi yamuhe aca gutera inda muri bisi. Yesu ashimwe. Imana idutabara. Aho Imana niyo dutabara. Tera haleluya. Ongera haleluya. Rero koresha inkomezi zawe muri kino gihe. Imana iragukeneye kwikorera muri kino gihe. Imana itugirire neza. Narimvuze ngo Imana dutabare. Mwari soma umusiguzi 12 rimwe kugeze 2. Bibaza ngo ndasoma byinshi, ndaza gusenga ndabigishe. Imana dutabare turonka abana bazogera kure, bazoturamira hamwe, tuzohura kavuga ati ndi umwana wa repentance. Imana yarantabaye, Imana yangiriye neza, hari inyigisho mwampaye, none nanjye nubatse ubuzima butandukanye n'ubwabi wacu. Ariko ndakubaza, umuboyi mubana, Imana itugire neza, mukorana, uhembwa senkani nawe ahembwa senkani. Imana itugirire neza. Hanyuma ngo ndagutwara, agutware. Nibona ko mwatupiye agutware, nawe atitwaye. Senkani yotwara umuntu? Ntibikunda. Bamwe barabahenda ngo urumva ngo ndiko ndubaka inzu, yarabonye ko wisuganije umaze igihe ukora wika, ngo ndiko ndamarira inzu, ngo mpamahera nje kuyimarira. Ubwo bwenge mwe mwabubitse he? Haleluya. Tera haleluya. Imana idutabara, Imana ibaha ubwenge. Tera haleluya. Niki gihe nyene ugomba gukoresha inkomezi zawe, ugakorera umuryango. Imana itugirire neza, ukirinda, ukagira ubwenge. Tugira je nk'umuntu nk'umukozi wo mu nzu atunze WhatsApp, gatunga touch nanye ni karanda touch, ucoza amasahani y'abandi. Iyo touch ntiwoyikoresha kugira uve mu iyo nzu, kugira nawe uzogure touch ufise aho utaha. Tera haleluya. Kabana umukozi wo mu nzu afutunze touch ibihumbi amajana, ucoza amasahani y'abandi, niyo bazokureheza ko baguterehe inda.
umutahe ugukoresha kugira uve mu nzu z'abandi ujye ujya kugura amataci. Akoze imyaka ingahe agiye kugura taci? Haleluya! Nofata inkoni umuntu agafumba bakubita kweri. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ubuzima bw'umuntu arabubamo ariko witegura no kubuvamo. Menya ko atari yo maherezo y'ubwo buzima urimo, kandi ntibizohindurwa n'amasengesho, bizohindurwa n'ubwenge ugize. Amasengesho atabwenge burimo uzoguma uko nyene umeze. Haleluya! Taci nga taci pasa taci. Haleluya! Oya ndaje. Haleluya! Abakozi mwese mufise taci, ejo kuwa mbere mugende muzishore. Umviriza, banza munyumvirize. Yesu ashimwe. Muce muyarunguka ruguru iwanyu bayaguremo impene n'intama. Mu mwaka uza zoba zavyaye. Mana ishimwe cyane. Hanyuma ucironka umutaha ugenda ukora ivyawe uva aho hantu uri. Haleluya! Amen. Mwari buricaye undi nkuko pastor buricaye ntacyo, undi ukabona amafaranga bamuhembye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Kabona nyoko buja yashizemo igisuko cya sebutani. Naho gacugende